Nashaka rero kuvuga ijambo ritoyi. Ubwa mbere bambaza gushima Imana dushoboje kuba hano uyu munsi tugashobora gushika muri ino ntara ya Kirundo, muri ino komine ya Busoni. Jewe mva ngaha sikure cyane mu ntara ya Muyinga muri komine Gasorwe, kandi umuvyeyi wanje yarakoreye ngaha muri Busoni, sinari bwavuke ariko name numva havuga neza, kubw'ivyo numvise neza reko nshoboye kwashika uyu munsi. Nkuko bababwiye rero, jewe nitwa Nahimana Dieudonné, nkaba ndi mu bantu indwi bemerewe na seni gushobora kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Nkaba ndi Burundi, akunda Burundi cyane, naho ngenda cyane mu bihugu vyo hanze, ariko ndakunda Burundi cyane gose. Nkaba kandi nitoje nk'uwigenga, nta mugambwe ndimwo, nta nuwo nigeze njamo kuva mvuka, ariko sukubera ko ntubaha imigambwe, ndayikunda mugabo nahisemo kutaja mu mugambwe. No mu bitoza bose uko ari ndwi, mu myaka nije ndi mutoyi mu myaka, ariko ndafise ubumenyi buhagije bwo gushobora kurongora igihugu no gushobora guteza imbere igihugu cacu. Kubera iki rero nahisemwo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu? Ubwa mbere ho nuko nabonye yuko ari abarundi benshi cyane batari mu migambwe, kandi iyo hageze ibihe by'amatora umengo ntibaserukiwe. Maze iminsi ngerageza kugira ibiharuro, nkaraba iyo abariko baritoza mu migambwe itandukanye bariko baregeranya abanywanyi babo, benshi baragerageza bagatuma imodoka hirya no hino zo kubegeranya bakabazana aho bagomba gukorera, ariko ugerageje guteranya abantu bose ubona ku masanamu, nibaza ko ata miliyoni 2 abari mu migambwe bagenda mu minsi yo kwiyamamaza barashobora kwegeraniriza mu bibanza bama bariko barahuriramwo. Ariko amatora abazotora ni miliyoni 5, nukuvuga ngo hari miliyoni zirenga 3 zitari mu migambwe, zitari muri CNDD, zitari muri Prona, zitari muri Frodebu, zitari muri Sener, zitari muri iyo migambwe yose usanzwe tumenyereye bariko baritoza. Abo barundi rero bariko bararima hariya ku misozi, abandi bariko barateka, abandi bariko baragerageza kugwana n'ubuzima, bamwe n'abaganga bariko baravura, abandi n'abasirikare cyangwa abapolisi bari ku kazi. Abo bose nta migambwe barimwo benshi muri bo, ariko kandi bagize igihugu kandi bakedekeye guserukirwa mu buzima bw'igihugu. Nico gituma rero naho ntigeze nja mu mugambwe, navuze rero nti ba barundi benshi bamwe bari ku misozi hirya no hino, bamwe batambaye impuzu kumbure z'imigambwe cyangwa batagiye mu bikorwa bitandukanye by'imigambwe, nabo nyene barafise uburenganzira bahabwe n'ibwirizwa shingiro byo guserukirwa mu burongozi bw'igihugu. Nico gituma rero naciye nemera kwitoza nk'uwigenga, kugira ngo ba barundi n'abarundi kazi barushe kumbure n'ingene imifato rimwe igenda y'imigambwe, baronke ijwi ribaserukira, kandi kuko n'abari bo benshi bashobore kwitorera umukuru w'igihugu abaserukira ategamiye aha canke hariya mu bijanye n'ivy'amazina y'imigambwe turiga turumva. Nico gituma rero nemeye guhaguruka kugira ngo nitoze mu kibanza c'umukuru w'igihugu, basanga ndafise ibisabwa vyose. Nico gituma mubona turi hano, nico gituma mubona turi kuri ya karata yitora. Ijambo rero ngomba kubabwira nti birabaje kubona Burundi inyuma y'imyaka myinshi cyane, imyaka iri mirenga 50 twaciye mu bihe byo kwiyumvira ingene tuva mu bukoroni, ariko ugasanga ingene ubuzima bw'abarundi n'abarundi kazi bumeze, ukabona ko ari ubuzima budashemeye, ukabona yuko abantu naciye kuri ribarabara ndabo numvise mbabaye mu mutima wanje, kubona hari abantu bakirara mu nzu itagira idirisha, kubona hari abantu bakirara mu nzu isakaje ivyatsi, kubona hari abantu bakirara mu nzu ariyo batekamwo, ariyo bajyamanamo n'ibitungwa. Twarikukiye kuva mu mwaka 1962, ikibazo cyanacibaza ngo mbega habaye iki? Abo bose n'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abava mu bwoko bwari bwo bwose, bose ugasanga baracabaho ubuzima umuntu adashobora kufungura ibimukwiye ngo ashobore gutera imbere. Ikibazo rero nibaza ko twese twatawe ko ikibazo atari ubwoko, kuko era ko nibaza ko ubwoko butandukanye bwaratwaye kuva ku gihe c'abami kubandanya, abantu bava mu bwoko butandukanye baratwaye. Si kibazo c'imigambwe, imigambwe yarabisikanije myinshi kuva Burundi bwikukira, ariko kubera iki uyu munsi umuntu akirimisha isuka akimbura bike gusa
ashobora gufungura ntashobore kubikira nakazoza, kubera ko umuntu akiryama mu nzu y'ivyondo yugaye idashobora no guhema kubera ko atadirisha rikwiye rifise, kandi abitwa ko basangiye ubwoko muri bicanke biriya bashobora kuba baronse uburenganzira bwo gutwara. Ikibazo rero si bijanye n'ivy'ubwoko, ikibazo ntibijanye n'imigambwe abantu baserukira, ikibazo kijanye n'ingene abarongozi baba bari mu rwego rwo kurongora intara, ikomine, igihugu, baba bafise umuco wo kwitwararika abo barongoye, bakagira uburongozi nkorera abandi gusumba ukwitwararika inyungu zabo ubwa mbere. Birabaje kubona mu gihugu abantu bashobora kuba batoye ababarongora canke abantu bari mu migambwe, mbwo ugasanga abo barongoye bonyene barabatinya. Ugasanga umuntu yabona umuntu w'umutegetsi mutoye arenganye y'abanyumba 10 canke umuntu ari mu mugambwe canke uriya umutima ugasimba. Ivyo ntibikwiye kuba gutyo. Igihugu gikwiye kuba igihugu aho iyo umuntu abonye umurongozi amwitura, amunezerererwa, yumva ko amushikiriye aruhuka, atarinda gutegwa ubwoba kugira ngo akore igikorwa icyo ari cyo cyose. Tugakorera igihugu kuko tugikunda. Ivyo rero biva kuki? Kuko tuba tufise umuco, abari mu bibanza by'uburongozi baba bafise umuco w'uburongozi nkorera abandi. Hari abantu ngaha muri uyu mwanya n'ivyo ariko ndavuga bavyumva kandi babikunda, ariko batinya hagarara hajya kumbure bavasanga mpuye n'ingorane. Ivyo biragahera mu gihugu cacu. Igihugu gikwiye kuba igihugu aho abarundi bose bakundana, ntaco dupfa. Uwo fata akababaza ngaha nta numwe ashobora kudutandukanya ngo abishobore, ngo uyu n'umuhutu, uyu n'umututsi, uyu n'umutwa. Oyaye, twese turabana mu Burundi, turabarundi n'abarundi kazi. Ico dukeneye twese ni ugutera imbere twese hamwe. Sindabona ivuriro ry'abahutu, sindabona ivuriro ry'abatutsi, sindabona isoko ryo kuvomamo ry'abatwa gusa, n'isoko ryo kuvomamo ry'abava muri irya ntara n'abava muri irya ntara. Twese tugiye kuvoma tugenda ku isoko rimwe, twese tugiye kwa muganga tugenda kwa muganga hamwe, twese tugiye ku ikomine tuja ku ikomine imwe, twese turi bene Burundi. Rero ibintu byaducanishijemwo, abantu bagahunga, abantu bakankana, abantu bakicana bagahambana mu binogo kuva mu myaka 60 gushika uyu munsi. Iki nico gihe cyuko ivyo bintu bihagarara. Turakeneye kubona ibi bintu twumva hagati y'abanyamigambwe badutera ubwoba ngo amatora natagenda uko canke kuriya hazohava haba ibibazo. Ivyo turifuza kutazosubira kubona abarundi bapfa canke bahunga bazira ivyo biyumvira muri politiki. Twarabibonye kuva mu myaka 60, 70, 80, 90. None n'ubu tubandanye kubaho ubwo buzima kandi dufise ububasha bwo guhitamwo indongozi zotuma igihugu cacu kironka amahoro. Rero agomba ngo muri kino gihe umenye ko ufise ububasha muri ya karata yawe yitora. Ni wagenda gutora ntutorere igitsure, ntutorere ubwoba, ntutorere kuvuga ngo nuko bimeze niko bizokwama. Oya, utore bijanye n'ico umutima wawe ukubwiye, utore bijanye n'ivyiyumviro ubona uti uriya muntu yadushikirije bizotuzanira ineza, bizodutuma tubaho neza, bizotuma tubana amahoro, bizotuma umuntu ave mu bukene yiteza imbere, abantu bave mu bukene bashike kure biteza imbere mu buryo budasanzwe. Nta kosa twakoreye Imana kugira ngo abarundi babeho bataronka ibyo bafungura bikwiye. Nta kosa twakoreye Imana kugira ngo umuntu aryama ahantu ari hamutera ingwara. Nta kosa twakoreye Imana kugira ngo igihugu ciza nk'iki dushobora kurima ivyimburwa vyinshi ariko usange tutagira n'ivyo dushorera mu makungu ngo dushobore kubaho neza. Iki nico gihe rero umwaka wa 2020 itegeko bwirizwa shingiro ry'u Burundi riraguha uburenganzira wewe, itegeko rigenga amatora riraguha uburenganzira wewe ukwitorera indongozi zifise umwitwariko wo guteza imbere, atari ukumotora gusa kwera ico mupfana, kwera ko musangiye ubwoko, kubera ko kumbure abavyeyi bari muri uwo mugambwe kanaka ucankuriye. Tugiye gutora ineza y'igihugu, tugiye gutora ubumwe bw'abarundi twese, hanyuma tugatera imbere. Turifuza kubona rero Uburundi aho umurundi wese ubwoko bwose avamwo, intara yose avamwo, umugambwe wose arimwo aroranigwa, ubuzima bwiye bubungabungwa, ata muntu acishwa ku buhomba azira icari nico yimvira. Ivyo twabonye mu myaka 70 birahagije, ivyo twabonye mu myaka 93 birahagije, ivyo twabonye mu myaka ya 2015 birahagije. Iki ni gihe cuko abarundi dushobora kumara imyaka turuhutse dutera kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu, tutako turasubira inyuma mu njyana. Ndababaza ikibazo,
igihugu ca Tanzania ntikiri ngaho hakurya yacu. Mwarigeze mwumva abanya Tanzania bariko baricana? Mwarigeze mwumva mu matora abanya Tanzania bicana? None twebwe badusumbije iki? Kubera iki twebwe twahagarika umutima igihe cyose ari amatora? Ni ikihe gituma uyu munsi ejo mu gitondo uratinya gukoresha udufaranga twawe urindira ingene amatora azogenda uko utazi neza yuko uzoba uri mu mahoro utekanye? Uyu munsi ari abantu bari mu migambo bavuga ati uyu mugambo gatsinda je ndagira ingorane, urundi bakavuga ati uyu gatsinda je ndagira ingorane. Nico gituma tugeze mu gihe cyo gutora abigenga, kuko ni mwantora nkatsinda nta numwe azohunga, nta mugambwe uzohunga, nta muntu ari muri uyu mugambwe azotakaza uburenganzira kubera ko azobatsinze abarundi bose, kandi bazohabwa uburenganzira bungana mu mategeko y'ibwirizwa shingiro. Abari mu mugambwe uzobatsindiye intebe nyinshi mu nama nshinga amateka bazogira ijambo rikomeye. Abazoba batsindiye intebe nyinshi mu nama mpanuzwa jambo ya komine bazogira uburenganzira bwabo. Ariko tugeze ku mukuru w'igihugu nitwumve ko iyo mukuru w'igihugu yo bahengamiye iburyo canke ibubamfu, ariko intsinzi ibonetse twese tunezerwe tuvuge tuti hatsinze abarundi bose, hatsinze imigambwe yose, hatsinze ubwoko bwose. Nagomba kubasaba rero banyabusoni, ububasha buri muri ya karata yawe y'itora, ubasha muri ya karata yawe y'itora. Hari abantu bariko baragira imyimanyamamazo bashobora kubahoka bakavuga ngo amatora yaraheze. Uko nuko udasonera umukuru w'igihugu, nuko udasonera itegeko ry'igihugu rivuga yuko amatora azoba itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu. Amatora ntarahera, amatora azobujya munsi uzogenda ugashira ikarata yawe y'itora mu isandugu. Aho niho tuzomenya umuntu abarundi n'abarundi kazi bizeye ngo arongore uburundi. Abarundi bo bazokwizera ari benshi niwe tuzoza twitwemere aturongore. Nico gituma nibaza ko iki gihe ari gihe cyuko uwigenga atari mu mugambwe ucankuriye abarundi mu muhunda amajwi menshi agatwarira uburundi bwose, agatwarira abakiri bato, abakuze, abari muri uyu mugambwe n'abari muri uyu mugambwe. Mu majambo make gusa nagoma ndababwire ingingo ngenderwa ko zimigambi tushikiriza abarundi n'abarundi kazi. Abatabishoboye kubikurikira muzobikurikira mu maradiyo, tubana tubivuga ku munsi kugira ngo mwumve imigambi dufitiye abarundi n'abarundi kazi. Nababwiye imbona kazoza dufitiye Burundi nukubona Burundi aho murundi wese aroraniwe mu kibano no muri vyose. Ingingo ya mbere canke ingingi ya mbere zoshira imbere nuko atamuntu azozira icari. Ubuzima bwa kiremwa murundi wese, kiremwa muntu wese w'umurundi butegereza kubahirizwa. Umuntu azokwica umuntu azohohotera ubuzima bwa kiremwa muntu amuhoye icari atigize kuba canke amuhoye ivyo yumvira mu vya politiki, nituzomwihanganira, tuzomuhana ku rugezo rw'aho igihugu cyose kibimenya ko ubuzima bw'umuntu bufise agaciro. Tuzomuhora ngo nukubera ko ngo ari umutwa ngo canke ngo ari umuhutu canke ari umututsi canke ari umuganwa canke ava muri biriya canke biriya. Oyaye, umuntu wese ategeza kubahirizwa mu iteka ryiwe. Nta muntu atsa guhohoterwa ngo nukubera ko ari umukenyezi, ngo nukubera ko ari umugore abantu bamufate nabi. Ategeza kubahirwa mu gateka kiwe ahabwa n'uburenganzira bw'ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 13 n'ingingo ya 14 mwibwirizwa shingiro bivuga ko abarundi bose bangana imbere y'amategeko. Nta murundi naho uri umukuru w'igihugu ntushobora kuba hejuru y'amategeko, ntushobora kuba hejuru y'ibwirizwa shingiro. Turagomba kubona igihugu rero amategeko yubahirizwa cyane cyane kugira ngo yubahirize ubuzima bwa kiremwa muntu uwo ari we wese. Umuntu niyumvira ibinyuranye n'uyundi babiharire gusa ariko ntabizire. Umuntu niyo abatandukanye n'uwundi mu bwoko batandukane babuzuzanye ariko ntabizire. Ico turagomba gushira imbere. Ubwa kabiri turagomba kubona aho tugira uburaro n'uburamuko. Nukuri amazu nabonye kuva mvuye mu Kirundo gushika ngaha siyo nifuriza umurundi kubamo, naho yo bari umurimyi. Iyi myaka tubayeho nitubuza ubwenge bwo gushobora gutuma umuntu yoshobora kuba no mu nzu isa nk'ibasi y'amatafari, akaronka idirisha rikwiye, agashobora kuronka hatekera hanze y'inzu. Uburundi bufise amafaranga atari menshi mugabo akwiye kugira ngo Uburundi bashobore gufasha mu kubakira abantu amazu atarayo kubagabira, atarayo ibigwati gufa gubaha, ariko ahantu ni warima ugashora igitoke cawe uzurishura buhoro buhoro gushikaho inzu ihinduka rwawe. Naho ba uri umwigisha, naho uri umupolisi, naho uri korakora akazi kariho kose,
siyo ukwiye kwigwanira ngo wubake inzu yawe, ntibikunda, ubisaba uburyo bwinshi, ariko leta irashobora gushigikira, hanyuma ukazurariha buhoro buhoro gushika umunsi iyo nzu ibaye gwawe. Turagomba kubona ivyo turima twimbura umwimbu ukwiye, ivyo urimye ukimbura ukaronka ibiguhaza, ariko kandi ukaronka umusesekara wo gushora ku isoko, ukihembura hanyuma ukongera ukihemba. Amafaranga avuye mu vyo warimye bigatuma wubaka inzu nziza, bigatuma ushobora kugura ikinga canke imodoka canke ibindi bivuye mu burimyi. Umuntu ntasuzugurirwe ngo nuko ari umurimyi. Turagomba kubona aho ibigega bibogaboga. Niba uri kurakora akazi kariko kose, ukora igishobora gutuma uronka uburyo bwo kubaho, utamuri kuricuza ku mushahara uronka kwezi utazogufasha kugira ngo uronke ibikwiye kuva ukwezi gutangwa gushika ukwezi kurangire. Turifuza kandi kubona haza umuco w'uburongozi nkorera abandi. Umuco w'uburongozi nkorera abandi, ntihagire umuntu ari mu kibanza c'uburongozi abo umuntu witerabwoba, oyaye abo umuntu akorera abantu anezerwe kubona barongoye bameze neza, basa neza, basa neza. Hari ahantu nabonye abantu bariko bariyamamaza ejo bundi, aho hantu ndahazi, narahabaye cyane, ariko mbonye abantu bariko baranyereka ku televiziyo, aho bantu bari aho hantu naremeje neza ko abantu bose atarabaho hantu, kubera ko narabona yuko ba bantu bambaye impuzu zicafuye, bamwe bambaye impuzu zitabutse, ndabazi ko bahari ari benshi, ariko ntabwo nabonye kuri iyo foto. Nabonye ko haje abantu basa neza bisize amavuta bavuye ahandi hantu, ariko hari abantu ngaha bita ngo ni banyarucari, umunsi atagira agasabune, adafise ingene ashobora gusa neza. Uyo muntu akwiye kwiyumva ko ari murundi. Rero ni vyiza ko tubaho uburyo bw'ingene umuntu ashobora gukora agashobora kuronka ingene atera imbere. Rero uburongozi nkorera abandi bwitwararika ineza y'abo barongoye. Dushaka ko abategetsi aribo basa neza, hanyuma abo barongoye bagasa nabi. Ubwa nyuma niko tugomba gushira imbere ikintu kijanye no gushinga icumu mu mashinga. Uburundi bukagira iteka mu makungu, tukagira imigenderanire n'ibihugu duturanye tubanye ngaha hirya no hino, hanyuma tukubahana, bakatwubaha natwe tukabubaha, bakazana idandazwa vyabo natwe tugatwara ibidandazwa vyacu ku masoko yabo, maze tukaronka amafaranga aciro avuye mu bihugu bitandukanye, ntaba ngaha muri Afrika canke i Buraya. Birashoboka. Ndagenda mu ngendo nyinshi kwisi, ndagenda nkabona n'abantu benshi bifuza kuzana imitahe kandi badafise intumbero yo kugira ngo baduhindure bazane ubukoroni ngubwo twabonye muri kahise, ariko kugira ngo ugwaruka ronka akazi, abantu bashobore gutera imbere mu buzima bwabo bwa misi yose. Ndarangije iri jambo ryanje babwira iki: ibi vyose turashobora kwivuga bikaba ivyifuzo vyiza, ariko ni watora ya karata yawe itora, uzobaza umutima wawe uti muri babandi bose indwi ninde muntu amaze kuvuga ijambo rigakora ku mutima wanje? Ninde mbona ko atari kwararondera inyungu z'umugambwe? Ninde mbona ko atari kwararondera inyungu z'intara canke z'ubwoko? Ivyo ndiko ndababwira sivyo nifuza gukora, nivyo nakoze, nivyo nagerageje gukora mu buryo buke. Fisa amashirahamwe ndongoye, mu mashirahamwe ndongoye mu buryo buke dukoresha n'imiburiburi narashoboye guha akazi abantu uyu mwanya ubu bariko barakora bashaka kuba baba hafi 100 kandi bagahembwa neza ku buryo atakwifuza kuza gukorera handi. Nimba nanifuza uburyo buke nkashobora gutuma abantu barenga 100 baronka akazi keza bakabaho neza, vyonanira gute gufasha ugwaruka rw'u Burundi rutagira akazi kuva kuwirirwa bicaye kwibare mu gitondo bariko baranywa icupa hanyuma batagwije umwimbo wo gushobora kwigurira igejo na hirya yejo? Vyonanira gute ko nafashije abana bavuye mwibarabara bakabiteka ry'igihugu gushika baserukira igihugu mu makungu, yuko aba bana b'u Burundi umuntu abafasha kwiga neza bakazorangiza bafise ubumenyi bukwiye bwo guteza imbere ikomine yabo, intara yabo n'igihugu cyose? Vyonanira gute? Nico gituma muri uyu mwaka ntidukeneye gutora abantu kubera ko bafise uburambe mu vy'imigambwe, ntidukeneye gutora abantu kubera ko kumbure bafise ubumenyi mu bijanye n'ivy'intambara, kuko ubu si intambara y'amasasu dufise imbere yacu. Ibijanye byo dufise imbere yacu ni intambara y'ubwenge bw'iterambere, ingene twiteza imbere tukava muri ubu buzima turimo tugashika ku rundi rugezo. Ivyo ndemera rero yuko ndavye ivyo nakoze n'ivyo abanzi bama bariko baravuga, ndafise ubumenyi buhagije mu gushobora gufasha abarundi n'abarundi kazi cyane cyane ugwaruka kuva mu bukene bagatera imbere, bakaba abantu bafise iteka iho bari, ariko kandi bakagira n'iteka mu makungu
mu bwoko, bavuye mu bwoko bwose, bavuye mu ntara zose, bavuye mu migambwe yose.